ko twogumiza deba ku rwego ruri hejuru tukavuga ibintu biriho tukavuga tukirinda kugwa mu mitego y'ibindi y'ayandi ma metode abantu bakoresha. Hanyuma ku bijanye navyo n'uyu muvukanyi atega ubwoba uru rugamba rwo kubahuka kuvuga ukuri mu gihugu leta igomba ko abantu bose ibazivya bagahora, iyo umuntu yubahutse kuvuga hari ibintu vyinshi bishika. Ni vyinshi umuntu aba amaze gucamwo kubera gusa ata kindi kintu yononye mu gihugu ahubwo gusa ari kubera yaterereye. Rero ntivyomuca intege ariko ni bimwe nyene twavuga no kwijajara ntiyijajare, abonye ko bishobora kumubangamira arashobora kwitura igipolisi cahaba akavuga yuko yaronse menace, hanyuma ejo bakamenya ingene bamucungera, bakamenya n'uwo muntu ingene bakurikirana ibikorwa vyiwe, ashobora kumukurikirana bakamenya ivyo agira, naho ntibaza yuko hari inguvu nyinshi yoba agifise zo kugirira n'aba bantu. Rero kuri utwo tubazo tubirije nico nogarukiriza ko murakoze. Murakoze cyane Dieudonné Bashyirahishize. Alice ngira two kwakira imigwi ibiri y'abantu bane hanyuma tuje mu gice cya gatatu kuko umwanya wagenewe kino kiganiro usa n'uwamaze no kuturangirana, ariko ngira kuko hari ibibazo abamaze kwemererwa amajambo twobakira. Umugwi wa mbere sinzi abawugize ngira uko wanditse ku rutonde. Umugwi wa mbere Gilbert uza kuba agizwe na Bonfils Niyongere niwe aza gutangura, hasubire Ambassadeur Sokanangayi, hanyuma aza gukurikirwa na JCN Ndorere haze guhereza Mugisha Arno mu gice ca mbere ca bino bibazo. Umugwi wa kabiri yakaza kuwutanga, hanyuma Bonfils Niyongere niyo bariko batwumva yo kugura mikro akabaza ikibazo ciwe. Ewe je nanazamutse kare urumva bari bamanuye sinzi iki. Nta kibazo turabaha ijambo mwubahirize urutonde bamaze gutanga, mwihangane gato. Ego Bonfils murakoze cyane, reka tugerageze gukwakwanya kugira ngo umwanya mwaduhaye ntutujane. Ubwa mbere nagomba ndabashimira bateguye kino kiganiro, nshima cyane kuco bavuze ati abantu bige kubanza kumenya kwiga ivya politike, bagire critique politike imbere yo gukora ibindi vyose abo bari kubiyumvira kujana igihugu iyo bakijana. Hanyuma hariho ikintu kiboneka ingene amayeri y'iperereza akora, cane cane ku baba bariko bavukisha ivyo biroberi. Urabona vyarabaye kuri CNDD-FDD na FNL, ugasanga bariko baragwana bafise ibintu bapfuye. Vyarabaye hagati ya FPB na Rede Tabara, n'inganda ziratikira abantu barapfa. Ubona ko hari igihe kubera inyungu z'imihari niyi, ahubwo iyo mihari heba kugwanya ubutegetsi ikacigwanyana ubwayo n'abantu bagapfa. Bavuze n'abantu baba baratanzwe mu maperereza bagafatwa, ugasanga bagize ibibazo. Aho ntitwogaruka ku mazina kuko amazina arazwi. Hanyuma igikomeye cyane mbere muhava munatanga ko umuco gusa, ahubwo mugishire muri ntibate nk'uko Bashyirahishize bivuze. Ikintu cavuzwe na Muhiza ko bajya abantu batakiriho ngo bishwe ngo n'igihugu caje cabakoresheje, muraribika hadata hajya. Iyo umuntu avuga hari akantu kaguma kamwitanga imbere, haya kantu ngira ngo hari amakuru afise ko batakiriho, na cane cane ko hari amakuru avuga ko iyo uvuye mu iperereza ukavanwa Bujumbura ukajanwa mu ntara, kenshi aba ari aho bakujanye ngo uhereze, cane cane kugira ngo bashobore kukwica bavuga ko wapfiriye mu kibira canke ahandi uriko uragwana. Urabona ko bari bageze mu Cibitoke, ngira n'inzira bari babajanyemo. Ibi ntawe ushoboka vyemeza, ariko uko vyavuzwe na Muhiza murabigumiza hafi, ntibihave bigenda akagirire. Hanyuma hari ikibazo nshaka kubaza abatumire bose baca bakigaruka ko abantu bashobora kuba bafise ubwenge n'ubumenyi butandukanye, ugasanga mbere bafise n'amadoktora, ugasanga mu byo bite mu iperereza destruction sociale canke destruction sociopolitique y'abantu, ugasanga barakwiragiza ibinyoma bakoranye n'aba bantu bahora muri iyi site abarundi.org bari mu bigishwa babweje. Ugasanga hari nk'umuntu afite doktora akaduka umuntu wahora uzi ko bakorana, usanga no mu miryango bafite ico bapfana, mu ugasanga n'aho atamazina twovuga uno munsi akamuvuga nabi, akavuga ko
ari umuntu mubi akamuvuga mbere ahantu atigeze aba byose ugerageje gukurikirana ugasanga ni ibinyoma gusa umuntu akavuga ko yataye amashuri akaja gukora mu cayi mugabo wewe ico gihe kubera ko amashuri yayize yose atigeze yenteronka gushika ahatangwe gukora akazi kazwi n'abanyagihugu bose nta mazina no domako ariko ngira ngo bumva bumvise hanyuma inyigisho ziperereza zirimo n'inyigisho z'amacakubiri aba bantu rero baba bigishwa ba bwejeri baba bigishwa ba ntafatiro baba bigishwa babimenye n'abandi n'abantu ubona neza ko bafise inyungu mu iperereza mu nyungu zo kuryanisha abarundi kuko burya bumwe urya mugozi w'ubumwe wekanywe mu 2015 ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagumye burondera ingene bubirwanya nta fatiro nababimenye bari ku ruhande rw'abahutu aba bambwejeri n'abigishwa biwe canke nk'abambari biwe canke abandi bakorana sinzi ko twobita nabo bakaba bitwa ngo bari ku ruhande rw'abatutsi ukabona ko neza ivyo bariko bakora bifise inyungu ziperereza mu kuryanisha abarundi niki kintu murakiraba mu gikore binashobotse hazobe n'ikiganiro cihariye kivyerekeye kuko ni ibintu biteye ubwoba nubwo badutuka ntiduteza guhesha kandi iterabwoba naryo ngaruka kwa Wilson ntirimutera ubwoba arabwira inzego zahatumbereye hanyuma kandi amenye ko wemeye kurwanira ukuri abakutuka barabaho ariko Imana iba kumwe n'abagwanira ukuri murakoze urakoze cyane Bonfils Niyongere sinzi ukurikira mwavuze ko yitwa nde Sukanangayi ntibakurikira ndabona yadugije n'ukuboko Ambassadeur Sukanangayi ni mwa muri ko muratwumva ngo kura kamiko kanyu mukabaza ikibazo cyanyu ya murakoze muranyumva neza urabumva yego turabumva yego mbere na mbere reka mbashimire ngenda umukongomani nimwumva ndi kuvuga ururimi mwumve ko ndi umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko dora twumva mu space mukora cyane ku bibazo by'e Burundi Sukanangayi yego yego bose ndabikora cyane ya ikibazo mfite ni iki nkunda gukurikirana Pacifique cyane cyane ariko ndagira ngo aze kumbwira mu Burundi hashize igihe kirekire abaturage bariho nabi kugezaho bageze ubu ngubu usanga rwose binagaragarira n'amaso cyangwa se buri wese bimugaragara ariko nk'abakiriye mwose Sukanangayi ndabibutse nimba mwumvirije Alice amategeko ya space za Focode atandukanye n'andi ma space bishyura ku bibazo by'ikiganiro turiko turakora kuvuga sije y'uno munsi yego muduge kwijambo yego nibyo nshaka kuvuga none mu by'ukuri mubona ari nde muntu ushobora kuyobora u Burundi muri iki gihe kizaza kiri imbere ikibazo cya kabiri iyo turebye tukabona igisirikare cy'u Burundi kiza muri Kongo mu by'ukuri tugira ngo tubona kije ariko kikarasa kikafatanya na Kongo kurasa abakongomani Sukanangayi ndabibutse ibibazo muri ko murabaza nta na kimwe kijanye n'iki turiko turavuga sinzi ko hari utubazo mufise tw'umwiharizo twa mukatubika undi munsi Focode yatunganije ikiganiro ku gisirikare cy'i Kongo canke ku bazotwara igihugu mukazotubaza n'umugwi wa leta banaringiye kuvugaho sinzi niba nawuvuga ivy'imigwi vyavuzwe ico no kibazo nakireka kukibaza cyangwa icyo kibazo kijanye n'ivyo turiko turavuga twavuze ku bijanye n'imigwi y'abagwanyi nicyo naringiye kuvuga mu bijyanye na infiltration mwasanzwe mwahoze muvuga iyo tubona igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo ariko ntikigera kirasa Red Tabara kandi bavuga ko ari abanzi bacyo ndetse hakaba hariho n'abavuga ko mu by'ukuri Red Tabara yisha abantu ikabamara muri Kongo b'abanyamurenge ibahora ubusa uyu munsi wa none bakaba bavuga ko ifatanya n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi nta wagitandukanya na Red Tabara mwebwe mu byumva mute murakoze murakoze cyane kubahiriza umwanya Alice na ukurikira mwari mwavuze witwa Mugisha sinzi ko ari we noba nihenze ego ukurikira Gilbert ni GCN Ndorere hakurikirwa na Mugisha ni wakurikira ariko ubu Ndorere afite ijambo Ndorere niba ari kwatwumva yo kugura mikro akabaza ikibazo ciwe ego muranyumva
ego turabumva ego wanyu turabumva ego ndore ndabaramukije turabumva mugerageze ego mwiriwe ndabaramukije kandi ndashimye mwateguye neza iki biganiro kuko mwama ikibazo ca mbere nagomba kubaza ni ikibazo kijanye n'amakenga ibi biganiro nivyo bose ariko nagomba kubaza mbega none kumera amagabo nk'uko bitegerezwa kandi bishobora gutuma abantu bagira ubwoba abantu bose bakinubana bakaja muri paranoia ni gute abantu boshobora minimiza risk mugabo abazoshobora gukora ikintu kugira ngo uburundi bugire ico buhinduke busubire ku nzira ico kibazo ndakibajije kubera yuko birashobora gushika ugasanga ni a double tranche ibi turiko turakora na hari vyiza gose bikiza abantu ariko tuzoca tuja mu nzira nayo kwiga ingene risk zo minimizwa mugabo zikabaho kugira ngo abantu bashobore ico bakora ico ni cambere icaka cari kibazo ico kintu kijanye n'ingene abantu bizera abantu nkuko abandi bose babivuze naho ntari umuhinga muri experience ntamaze kugira ndamaze kubona ko abantu umuntu azokubwira ko ababara biwe canke uwiwe gusa canke we gusa mugabo atigera babara uwundi uwo muntu urareka kumwizera kubera yuko umuntu ico ngomba kuvuga no kuvuga yuko buriya umuntu kugira umwizera umubwira ivyo bintu by'igihugu nuko aba ari umuntu afise we amateka amavaleur yo kwemera ibintu by'inyungu za benshi si benshi rero babifise si ukuvuga ko muhuriye mu mugambwe mu ntaka kuko hari abaza mu mugambwe 80% baramaze kubisigura kenshi baba baje kurondera ari baherereye canke inyungu bahereyemo umigwi bahereyemo ari yo nkako bahako iyo rero umaze kumva yuko utagira ikirorogwe ku muntu wundi yapfuye mudasangiye ubwoko canke mudasangiye n'ikintu na kimwe biragoye ko nanje naho twaba tuvukana nshobora kukwizera kuko hari abantu ushobora gusanga muri kumwe ariko ukumva umenga nta kinya bimubwiye yumvise abandi bantu batari mu mugwi we bapfuye naho baba bose ndedeje yewe nkabona bapfuye ku buryo numva umenga naho yo musendede jewe uko ndabibona kujya Pacifique abibona akiza bunyoni nabiwe kandi uwo bunyoni iwe donc uko ndiko je ndabibona iyo udafise izo valeur zo kugomba gukiza abantu bose n'umwasi wawe uwo muntu ejo azoguhindukirira aja muri cyo kibazo nico gituma nagomba kugaruka ku karorero kwitwa niyo nsaba umuntu twivuganiye muri barya abantu vuga eske reyerema ubu harageze aho mugaruka umuntu yitwa niyo nsaba ngo ambassadeur akaza mukamwambikro mukavuga ngo nyene cyo kubera ariko aratukwa ngo abazungu ngo nibiki mukamwumvisha yuko afise inyungu z'abatutsi azozivugira kanje mvuga ni ça c'est vraiment raciste gutera birateye n'ubwoba umuntu yakosiona ukwica kunyuruza abantu n'abaki bose ugaruka akaza gutanga reso morale ngo ariko aragwanya iyo nyabwoko abo nace ndababwira nti namwebwe ahubwo je muranteye amakenga afite aho karagaciye mu examen ntanze typique kandi ego ariko ugerageze usongore duha umwanya abandi ndorere umwanya uri kuri atujana ego maze misi bisaba jambo kajambo gato icyo ikindi nagomba kuvuga ico ndaca kuvuga wanashaka kuri ivyo ntuzenya kuvyo bavuze kuri uyu umwe banyuruza uriya muntu ntuzenya yaje ujya muhiza en fait hajya bajya abantu naho nkuko Pacifique yabitubwiye barazi ubwenge hajya yari ku kazi ntushobora kuvuga umuntu muhiza ngo araje muri gucya agasaba ijambo qu'est-ce qu'il faut dushobora kubyinterpreta kubiri icambere
coco mugabo kubera ishavu niki yavuze ikintu cyo kwica burya roseruvo irashamo ico kintu cyo kwica taho yacumbise taho cabaye arafise izo nkuru bitabaye ivyo naho aje gusema kakofoni en fait kuvuga ico kintu kugira ngo agire sondage yumve ingene tuvyakira position bakira uko gupfa kuwo muntu nayo mayerema rero nagomba kuvuga nti bakorere ko hanyuma cyo nagomba kugira abasere iperereza bibaza ko rikomeye n'abandi barafise iperereza kandi nibaza yuko uko ndabibona nabo bakigira ngo bimare igihe bitamenyekanye aho niho nagomba gushika nongera murakoze cyane ngira arisi nimba muri ko muranyumva umwanya uri kuriterera two kwakirana bane basigaye kugira ngo duhe ijambo abatumire hanyuma dusoze ikiganiro ngira ukurikira mu bari ukurikira ni basabye Mugisha Arno mhm Mugisha Arno sinzi ko ariko aratwumva Ndumva neza sinzi ko naje mu nyumba. ego turabumva mugerageze kuduza ijwi muvugira hasi cyane Arno Nge baza ko ari ubu ni sawa? ego kandi mwongereze Ngira. Okay, murakoze. Ubu nibaza ko ari sawa, nibaza ko ari ko nari maze umwanya munini ngira mpoze. ego Akabazo turabumva kanje nimushikirize hari ishimviro cyane akabazo kanje nagira mpere gushimira abatumire ku byo bariko baradushikiriza naho mbona tuguma tugwa muri ya makosa nyene naho baguma badusigurira bakatwigisha. Hariho igice bavuze batavuze ahanini jewe nashimye gufatira ko nagira mbaze n'abatumire ico bokitubwira ko kucerekeye abaserukizi b'u Burundi bari mu bihugu bitandukanye muri aha mu bihugu vya Burayi canke n'ahandi hose aho tubona nabo nyene basigaye bafise umurindi wo kwegera abarundi surtout baciye mu bintu vy'inkino nkuko tumaze iminsi tubibona sinzi ko n'abandi baba barabibonye dufatiye nko karorero ka hafi aho Sendazirasa aserukira Uburundi mu gihugu c'Ubudagi aheruka kugendera abarundi baba muri Suède ku buryo ubu basa nk'uko umengo hariho abantu bariko baramufasha kugira contact kugira ngo yinjire aho tubona ahantu hamwe hari amadiaspora amwe ya ba Samuel atariko arashinga imizi nico kibazo nagira mbaza abatumire eske kuri ico kintu c'abaserukizi ko tuzi ko abaserukizi rimwe bashobora gukorera iperereza kandi ku rwego rwo hejuru kuko abantu bataba bamenyereye muri ivyo bintu cyo boduha impanuro nyabaki. Ikibazo ca kabiri cari cerekeye inkino mu Burundi ho biramaze guhera kuko na basket murabona yuko baraye bashizeho umuntu yoba aserukira umugambwe ari we Aloyize sinzi ko mumwibuka n'umugwiza atunga ariko wo muri CNDD mwegera gusabira amahera menshi inkuru nziza mu nama nshingamateka bamutazira wa Kenya kubo batamuzi ubu ni watwara inkino u Burundi urumva ivy'inkino byo batanguye kuvyinjiramo ariko hari ikindi kintu nagira ngaruke ko naho tushobora abantu bashobora kwibaza ati co bakisanzwe ariko kujya twavuze ati abasendere ntiraba gusa imigwi igwana irashobora no gukrea ibintu by'akajagari kugira ngo ba barundi bariko baja hamwe dushobore gutinyana no kugira no kuvana arivyo vyibi vy'inkino ubona batanguye aho wumva nk'abantu bavuye i Bujumbura bagafinansa inkino ziza kubera ino mu bihugu vya Burayi hama ba bantu tuzi ko bashobora kuba banakorera n'iperereza bakaza bambaye ya etikete y'inkino nk'umukuru nk'uyu Aloyize ashobora kuzoza ino hari ibintu vy'inkino Bankobu yafinanshije inkino ziri muri bihugu vya Burayi ukiyumvira ukuntu Bankobu yofata amahera mu Burundi atagitora atagihari atakintu na kimwe kigenda ikaza guha abarundi bari mu mahanga kugira ngo biginane bagire imigwi yabo nico nagira mbaza abatumire ko ayo makenga ko abarundi bamwe dufise ko nabo baba bayabona canke ko haba hari cinyegeje inyuma mu gihe tuzi ko abaserukizi nabo batwara inkino benshi bashobora gukorera n'iperereza ugasanga barinjiye mu barundi ugutandukanye naho bataba bariko barondera abashaka kuja gushinga ikiroberi canke iki ariko bagakorera dezizani mu barundi babona ko bashobora kuja hamwe canke bashobora gufasha mu mpinduka zimwe zimwe. Ikibazo kigira gatatu nagira nsaba ukuntu bobandanya batwigisha kuri infiltration n'ukuntu abarundi twokwifata kuko
tubona ko hari abarundi novuga nti boba basinziriye batabona inzira umurindi biriko birafata surtout no ku bari inyuma y'igihugu tube turetse abari mu Burundi ku bari inyuma y'igihugu cane cane murakoze ibibazo banje vyari ivyo gusa. murakoze ngira Alice Hakizimana ngira ukurikira n'ubu yitwa XP yamaze umwanya munini ego nawe nyene yasabye ijambo mwiriwe nyumba muriko muranyumva Ya, mwiriwe neza namwe muratwumva? ego sinzi akazina k'iwanyu mufise kuko Ya, ngaha nta kazina dufise mwitwa bande nitwa XP, nje ndi umunyamurenge w'umukongomani. ego namwe co kimwe nkuko nabivuze kuri Sukanangaye ndamaze kubumviriza musanzwe mukora cyane ku bibazo vy'u Burundi nakabazo mufise ni intererano ariko kandi mubaze kuco turiko turaganira no musi Ya, nakabazo nje nategera ikiganiro kandi jewe nabaye Burundi bifite byinshi nabuvugaho. Nje ndabaza ntanye n'intererano. Ikintu kimwe nshaka kwanza gutangira kubaza Pacifique kubera ko uyu mugenzi we w'umutumirwa ntabwo muzi cyane ariko Pacifique we nyine nahazwe ndamuzi yaba ku biganiro by'amaradiyo bwira ko y'igihugu muduga kwijambo ya kugira ngo dukoreshe umwanya ego akabazo mufise ya akabazo no ureke n'abantu batange ibitekerezo nk'uko n'abandi bagiye bareka. So icyo icya mbere na mbere nje ngiye kumubaza nuko icyo mwavuze kuri Red Tabara igizwe n'abasirikare n'amoko yose y'u Burundi ariko biganjemo abatutsi, ariko mbere y'ino manifestation ya 2015 twe twapfuye i Burundi tuzi ukuntu Burundi bwagiye bubaho. Imbere ya manifestation ya 2015 abanyamurenge gusa bari barishwe mu Gatumba ariko atari na sendede yabishe, ariko nta munyamurenge wigeze ugira ikibazo n'umututsi w'i Burundi. Kuvuga abatutsi b'abarundi akaba aribo bishe abanyamurenge ariyo Red Tabara, ariko njewe ico mvuga ico nje ndashaka kuvuga gutanga igitekerezo nawe kugira ngo nze kumubaza nawe ku kindazi ashobora kumbwira n'impamvu baba barabikoze kubera ko bari mu bantu bari bashikiye Red Tabara, nuko abatutsi Burundi nta kibazo twigeze tugirana ku mutwaro z'ababuyo n'ababagaza, nta kibazo bigera n'abanyamurenge n'abatutsi n'abahutu y'u Burundi, ariko ikibazo twari dusanzwe tugirana twakigirana n'u Rwanda. U Rwanda niko rwari rwabafashije ngo batere kudeta barakinanirwa babahereza pra. Ese icyo nshaka kumubaza kuri uno munsi wa none iyo pra baba bakirimo na bariya abayobozi bose ba Godefroid ba Sinduhije baracari kumwe barashakomezanya. Ese niki mwiteze kuvuga ngo u Rwanda ruzabafasha niyo muvuga buri gihe muhamudefanda u Rwanda ngo abangabo ni babandi bavuga u Rwanda akarorero basiwe batanga abantu ahubwo bikuyeho Burundi ico bavuga cose ni ugutanga akarorero ngo ndore nguko leta y'u Rwanda ikora ko leta y'u Rwanda ikora niyo yari isanzwe igize leta y'u Burundi ko ibi ngibi bije muri izi ntambara Burundi buri muri Kongo buriko buragwana n'u Rwanda ku mugaragaro. Twebwe kandi nk'abanyamurenge ico twishimira nuko kandi tukidutera n'ishema ni leta y'u Burundi ingimwe ko muratuka kuri uno munsi wa none itaza kuhaba abanyarwanda baba baratwishe. So ico nshaka ndashobora kumubaza ni kukubaza iki akabazo XP akabazo reka maze mbanze gukurikira nsoze kenshi ego ndamaze kumva mu maspace menshi mukora hari n'ababagiriza ko mwoba mwegamiye ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ivyo vyoba ari ivyo mwoba mukorana? ntabwo twebwe dukorana ahubwo twebwe abanyamurenge ico ubutegetsi bwa Nkurunziza bwa Evariste bwakoze nuko bwatabaye abanyamurenge u Rwanda rwabateye kandi rwabateresheje abarundi twari tuzi ko bafite inyungu z'igihugu cabo bagwanira, ariko u Rwanda kubera ko rwagize pra zo kwica umunyamurenge kuva 96 Sinavuze abanyamurenge muri rusange, navuze mwebwe ku giti cyanyu. Jewe iyo mvuga mba mvugira abanyamurenge kubera ko u Rwanda Burundi aho bwaje kurasa Red Tabara kibwarasiye abanyamurenge b'uruhande rumwe rwabakuyeho icumu u Rwanda rwari rwabazanye kugira ngo rurimbure umunyamurenge rukoresheje abarundi ba Red Tabara kandi biganje abatutsi. So iyo tuvuga rero tuvuga amateka ntago tuvuga kakagwi kaza kuvuga iki twebwe ubutegetsi ubungubu muvuga ngo bw'abahutu nibwo ubungubu dukamiye muri Kongo. So ico nshaka kumubaza ni sinzi ko yacumvishe nashaka kumubaza se nimba bari
cagiye muzi abana bapfuye b'abatutsi hafi ya bose ni iriya Novembre uriya munsi batera amakambi twese twari i Burundi ariko babesha ngo u Rwanda ngo nguru ngo rugiye kujabuka abana bapfuye cagiye kibagira umubare ese ni iki yego kihe kintu nimba bariko barakangurira abantu bariko barashaka kumvisha abantu regitabara n'amahano ifite yatejwe n'u Rwanda ariko kuri uno munsi bakaba niba bashaka guhindura ubutegetsi ni gute babasigurira ayo mahano u Rwanda rwabateje ntiruzosubira kandi kuyabateza kugira ngo bakureho ubwo butegetsi murakoze cyane ikindi naho novuga nuko by'ukuri abantu bahunze igihugu jewe mperuka i Burundi Uburundi by'ukuri ibi ngibi muvuga ni ibintu by'amasocial media kwangisha abantu igihugu kuvuga ngo ibiki ngo umututsi ngo harageramiye ngo jenoside iba mu Burundi wakora i Burundi hagendwa 24 hours aho ngaho yego jewe ndahavuye ariko iki yego ngiki nje ntabwo co ntangaza kuvuga ngo abantu birirwa batuka Burundi U- tuzi ko uhavuye uhavuye utaha mu- i Buvira muri canke utaha Novembre he jewe nakuriye i Burundi ni igihugu canje ca kabiri kandi murakoze cyane eh, XP duhe umwanya murakoze abandi nanyishuwe kuri ngongera ico baraza kibazo kubishura ambwire ko baraza noneho kubishura bitandukanyije n'u Rwanda kugira ngo bazakora ibindi bitandukanye n'ibya Tabara abatumire baraza kubishura murakoze XP reka Alice uwukurikira tubakire rimwe hanyuma tugerageze gukoresha umwanya ego ukurikira ni ndonde za mangetengete Fabrice ubuntu aca yikazanura inyuma yiwe nibo basigaye babiri jibere banyuma ego mangetengete ngira ngo mwavuze kugura jewe mikro yacu hari uwitwa ari Andris ngira turaza kumwongera ko umunota umwe Andris nawe urahereza ugume ku murongo turaguha umunota umwe reka duhere kuri Pamela mwiriwe Ego murakoze cyane Gilbert ndabaramukije na Alice ndabaramukije cyane n'abatumire Pacifique Ninahazwe na Maître Bashirayishize kandi ndabashimira no kuri kino kiganiro muri ko murakora sinzi yuko hari ibyo ntumvise neza ku bijanye na rada kubera ko hari aho umenga numvise yaragiye gushinga umutwe canke uwundi mugwi mushasha ugiye uzogwana n'intwaro ya Neva biriko biravugwa cyane kuri YouTube hagaruka izina rya Rapid Seruka mugabo mwese nigeze numva mubivuga sinzi rero ko mwoshobora gutanga umuco mbega uwo mugwi yari umugwi mushasha atanguje ni umugwi tuzi boba bariko barakorana hari ico mbega mu matohoza amaze kugira yo bafana na Rapid Seruka ico yari ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri nari numva umenga ko twarinze tuvuga umuntu yitwa Richard Delvaux Chiramonda na kiriya gihe nuko nyene yakora na site web yiwe yari ifise ubucuti cane n'intwaro y'i Burundi kandi yaba yerekana umenga arayirwanya ariko akaba ariyo inamuhemba nari numva umenga muri personage ya Chiramonda jewe kuko ndamwibuka kiriya gihe no kuri narabikurikirana n'ivyo vya Bwejeri niyo nanamumenyeye Bwejeri muri iriya myaka ya 2004 Richard Delvaux Chiramonda hamwe ku mbuga ziwe zindi yarasohoka akerekana nk'umuntu nawe ubwiwe yari afise ikiroberi yarerekana ngo ni umukoloneli ari mu Bubirigi ahandi akagaragara akagomba kugaragara nk'umumenyeshamakuru ahandi akagomba kugaragara nk'umu activiste nagomba kubaza kumva yuko muvyibuka bishobotse mu bigaruke ko Pacifique muvyibuka kugira ngo dutahure yuko ivyo bintu hari abantu baba bafise ayo ma ugasanga bafise ibintu baba bariko baravangatiranya bidufashe gutahura niyo abandi babikoze kugira ngo tuvyirinde icya gatatu nagomba kuvuga nagomba mubishoboye muduhe ubundi burorero bw'abantu usanga baba bafite umunwa muremure wo kurwanya abantu barwanya CNDD-FDD reka tuvyite gutyo oya
um, ariko bikaza kugaragara yuko ariyo baba bayikorana. Mbega uno munsi muri 2025 tuba dukwiye kwibaza ibibazo ku muntu aba akoresha umwanya wiwe munininya kugira ngo agwanye umugwi canke umuntu agwanye CNDD-FDD. Est-ce que ni technique cyane hariho ukuntu iyo twumvise umuntu akora ivyo bintu tuba dukwiye kuza twibaza ati kubera iki ariko arabikora, kuko ndagarutse kuri Rada niko nanje namubona inguvu yakoresha agwanya leta naratangaye kubona nawe aje gufatwa ari mu bintu ngo agiye gushinga ikindi kirobera, ariko hari abarundi benshi bamwumvise. Hari abandi babikoze nka Rada bakagwanya cane gose ari kugira bategure nabo ibindi biza gukonkurence. Murakoze, ndabashimiye kuri kino kiganiro kandi ndabateye inguvu, ndabahaye inguvu nyinshi abarundi bamwe ntitwihebure. Ivyo tuba turiko turumva ngaha tuvyige tubikoreshe, ariko ntituvyakire tuvuga ngo ahubwo ngo reka ngo sinzosubire kwiyamvesisa mu kintu na kimwe co gutabara Uburundi duteza gutabara, ahubwo tuvyige kugira ngo dutabare neza. Murakoze. Urakoze Pamela, ngira hari uwo twongeye ko kubu wari wateguye Alice mugabo haracyasigaye uwitwa Mugi. Anyihanganire Fabrice Buntu kuko Andris Pavlov nivyo namusimvye yari ngaha haciye igihe, nibaza ko Ego yotangura dutangure gufata ijambo Andris. ego hanyuma Fabrice Buntu acakurikira. Ego Andris mugerageze ntihagire usubiramwo ikibazo abandi baba babajije canke ikintu uwundi muntu yoba yavuze kuko umwanya watujanye. ndakengurutse ku kanya mu mpaye, ndagerageza ndabinyarutse. Icambere mu guterera uyu mushirantahe Pacifique, ndagira mvuge ko u Rwanda rwarungitse inteko za mbere muri Mozambique muri juillet 2021. Kabiri, ibihe abarundi nitumenye ko turi mu bihe bidasanzwe. Hari umurundi numvise ngo yafashwe ku kibuga c'indege asanga barafise n'ifoto. Nitugerageze unimba wihevye ukabuzosimbira muhira kugira ibiki n'ibiki byose sinobijamwe. Abarundi nitureka ibi bintu vyo kugenda dusezeye pfumuvuga ko ariyo wahora nakare bavuga ngo nitumenye ko iyo uhuye n'intare ntugira uti jewe ko ntaza kuza kuyirya nayo nyene ntiza kunge. Ico kintu nitukimenye. Ica kabiri ni kibazo jewe nashaka kubaza cyane cyane umushingantahe Pacifique kuko ndakunda kubona ko akunda gukurikirana. Hari ibintu vyabaye mu minsi heze jewe vyantangaje, mugabo mbonye umujurnaliste kandi akomeye abivuze ko ikintu ko bitakozwe n'iperereza ngira nti biraba amarame. Hari ibintu abantu bazindutse bandika ngo CNDD-FDD temba harageze. Ivyo bintu ngo vyabonetse ahantu henshi mu gihugu. None hari aho vyoba bifitaniye isano, peut-être bakaba bariko babatega babarira turabona turashobora gukora ama operation ya mwamwe. Igikurikira jewe nagomba gusaba uyu mushinga ntaye bashiraho ishize yavuze regere asymétrique naciye nihuta kuraba ico vyoba bishatse kuvuga mu bijanye n'ingwano. Nabonye harimo ibintu vy'amageriya n'ibiki. None ko ivyo vyose bizwi n'ibindi tugume turindira abantu bagume bacibwa imitwe. Ubushize jewe nasomye inkuru y'umuntu bakuye mu gasho bakajana ahantu mu rupangu bagahondagura bagakubita n'ibindi turimo. None tugume muri ivyo gushika ryari? Ikindi kintu nagomba kubaza usoza reka basingeze ngaha mushinga oya kivuge usoza urumva ubushize jewe washaka ni nabahaye n'impanuro ifo kumviriza ikintu kuko nk'ubuhoza umuntu akavuga ati ndafise amakuru ajanye na ribe ino fopa kuri minota peut-être kubera izina canke kubera umuntu. Ikintu nagomba kubaza ikintu ni intererano abantu basanzwe bafise influence. Uyu mushinga ntaye yatubariye abajene bicwa abahendwa ngo bagiye kugura ibigwanisho. None ubwo ntimubona ko hoba hari ikibuga kitarimwo umuntu akirimwo? Kubera iki mvuze gutyo? Abantu basanzwe bafise influence burya bagerageje bagashira abantu hamwe bosanga babizeye gusumba aho jewe no kwaduka canke uwundi Fabrice Buntu ndamubonamo hano akaduka. Ico kintu nimucibaze kandi abantu bagira bati twebwe turi muri droit de l'homme, ivyo onye dufise uko turwana, umuntu wese yobibubahira uko bakora. Mugabo nagira ndabibutse mu ngwano y'isi Croix Rouge na Ecclesia Katolika barageze aho baza bafasha abantu kuronka ivyangombwa.
iwundi muntu yabaye umuntu muri droit de l'homme akanamenyekana gose Nelson Mandela yarabonye ko ibintu ariko aragira bitobandanya gutyo ashinga ikintu bita umukoto wesizo. Ikintu rero nagomba guherezako burya anye worora intare ugira uti iyi ntare niyakura izojya bansi mugabo bigahindukira hari ubwo usanga abo bansi izobajya nawe iguhejeje. Nimuraba uyu muntu yitwa Medare ari mu bantu baririmba ubutegetsi mugabo twama tuvuga ko ata connection ihari. Nimurabe ko bitamutamaje. Numvise na Bunyoni atabaza ko bomutabara. Ikintu ca nyuma nico mperejeko ndabasavye muze mukurikirane iyi kagezo bafashe y'abantu bivugwa ko bavuye mu Rwanda n'ibindi sino bigaruka ko sinashatse kubigarukako. Iyi kagezo bafashe nimba vy'ukuri bakiyifise ikiri mu mahoro ndabasavye ubunya Kagezo mugombye kuvuga iki? Sabwe Kagezo mugombye kuvuga iki? Kagezo nshatse kuvugwa aba bantu nimvugo y'ingereranyo aba bantu bafashwe ba Cubain bavuye mu Rwanda mugabo urumva ko ari abantu atari umuzigo. Kagezo babivuga ku mizigo. Murambabarira no banakoresheje ingereranyo itariyo mugabo nagira mvuge nti tuze twumvirize ubu abakuru b'ibihugu n'amareta bose bagiye gukoranira New York intuzenya iyo abo bantu bafashe umukuru w'igihugu ntashobora kureka kwivanda hanyuma XP nareke kuvugira akababaro abantu. Murakoze cyane Andris, reka twakimunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro mudutunge ku bandi bari bifuza kuronka amajambo umwanya nturi kura tworohereza. Fabrice mwiriwe. Fabrice nimba muri ko muratwumva Alice yabahaye ijambo ngira mwo kugura micro. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ndibaza ko muranyumva mwese mperereye. Ego turabumva ni intererano canke n'ikibazo. Jewe ni intererano nagomba kongera ko kubijanye n'uyo Rabe hari umuntu yavuze ikintu numva umenga kirankoze ko cane. Ariko cane ico nagomba guhera ko uyu mwene data aje kuvuga yagiciye ko gato yarakivuga kijanye n'ukuntu ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Mozambique bivanye naho Rabine yinjirira. Urumva ari wavuga yuko ngo Rabine bazanywe n'iperereza ry'u Rwanda muri Mozambique. Ivyo bintu nibaza yuko vraiment dukoresheje analyse ntaho bihuriye. Rabine yahunze ava mu Burundi 2015 twese turabizi nk'abantu bari hagufi yiwe cane aza ari direct Mozambique. Haro nuri yavuze ko yigeze guca Zambia. Rabine ntigeze anyuza kuvuye mu butaka bwa Zambia vraiment. Ikindi gira kabiri Rabine tukirangije kugira analyse kuva za 2010 Rabine ari tuye mashinga amateka ba Kampayano umugambo wa IPD zigamibanga 2010 yagiye kwinjira muri MSD 2013 habanje kuja muri umunawe a 2012 muri MSD. Urumva ayo namakuru yose dufise hanyuma 2015 Rabine arahunga kandi yahunze imyeka itaranatangura aja Mozambique ariho yanapfuye aja hehe mu Rwanda 2024. Nijye nagomba gucisha ko nkavuga ikigira kabiri hano batangura kuvuga ngo mbega ngo yari umukozi w'iperereza gute ngo byagenze uko nuko je nibaza ico twobanza tukakibangiye ahubwo twavuga ati mbega umwanya yabaye yakora gute yagira analyse kubijanye n'iki byari bifitiye akamaro gaki kuri CNDD-FDD byari bifitiye akamaro gaki kuri opposition. Urumva hanyuma ukuri je nibaza neza ariho ikintu c'ikinyegezwa twese tutashobora gutahura bega Rabe yajabutse gute umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ko abandi baciye kuri frontiere izwi n'amategeko nawe aza guca mu kinywabi aho hantu ntakabaza mwe muhumva ko bagabo. Nashaka rero ahantu ko hari akabaza kandi nta muntu n'umwe ashoboye kuhishura bitavuye ku bantu bari kumwe na Rabe canke Rabe wenyine akaza akavuga ati jewe vy'ukuri najabutse umupaka mu gihugu n'ubu byagenze uko kugira ngo ushobore kwisanga ubutaka bw'u Burundi hanyuma ngo amumenwe iperereza seremasi tuzomenya yuko yari kurakora iperereza bivanye n'ibyo bazokwisiguraho canke tuzomenya yuko no hari iyindi force yobo yarahabaye kugira ngo isake ku mupaka canke tukamenya ko gwakoreshejwe uko ntico gutahura neza umuntu wese ariko ari imbere ukuntu Rabe barajabutse umupaka w'u Burundi twese biduta mukabaza yari umuntu nawe nyarubwibaza jewe nshobora sishobora guhonya ku mpaka Burundi nzogira riski no hoba hari riski kanaka. Rero ivyo byose twebwe twiko turavyiyumviraho ugakurikiza n'amahodi yagiye arakurikira ku matelefone hirya no hino turabona neza ko hari izindi nguvu zakoresha Rabine zitari mu vyiyumviro vyiwe muriko murantahora. Jewe rero ngomba murakoze cyane. Akajambo kanyuma Fabrice.
Yego. sinzi ko mwari mwarangije ntakajambo ka nyuma kumbure musoza icyumviro. Akajambo ka nyuma ariko ndashikiriza ku espèce ngomba dufate ibi vyiyumviro vy'abantu bose, umwe wese yimagine ibi, uyundi akimagine ibindi, tubanze tuvyerimine. Ahubwo tugire force tuvuge tuti inguvu zacu twari dusanganywe ntizisanzare bivuye ku muntu umwe canke babiri. Ikigira gatatu, twiteho kumenya mbese Rabine yajabutse mu buryo buki, twige kwimagina, twiteho n'ukuntu yoba protege kuko dufise abandi makuru menshi twifuza kumukuramwo y'ivyabaye inyuma y'ibi natwe tubonesha amaso. Nuko tugira amahoro. Murakoze cyane Fabrice. Abatumire muze kutwihanganira, twakiriye abanywanyi 9 kumbure ko muraza kuraba abafise ibibazo babajije bisa mu vyishure mu bihuze kugira ngo dukoreshe umwanya. Reka duhere kuri Dieudonné Bashirahishize, ngira mwumvise utubazo mwabajijwe, hanyuma Pacifique, mu nyuma turaza gufata iminota 15 ya nyuma yo gusoza ku gice cya gatatu cya kino kiganiro. Dieudonné Bashirahishize, ijambo ni rwanyu. Murakoze cyane, sinja gukurikiza ordre ingene ibibazo byabajijwe, ndaja kuraba ibibazo twoba twari twigeze dushikako aba ari byo nshimikirako gusumba. Hanyuma ku kintu kijanye na Rabine, twumvise abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo, twumvise ingene ibintu vyagenze, hanyuma interpretation y'ingene ibintu bishobora kuba icabitumye niyo umwe wese aravuga ati ndavyiyumviriye muri make twese turacafise ibibazo gusumba inyishu. Nta nyishu rero jewe nshobora gutanga ngo mvuge ngo kuri Rabine vyari bimeze uku canke ngo nje muri supposition iko kumbure yoba yaravuga uku bisigura ko kubera umuntu yoba atemera droit d'expression. Rero je mvuga nti ese uwo muntu akaba yarafashwe, akaba afise ibintu bamwagiriza, yoshobora gushika imbere y'ubutungane, hanyuma ejo agasubira kubonana n'abiwe, ivyo bibazo kumbure tuzoheza dushobore kubironkera inyishu mu nyuma. Mugabo muri uno mwanya nibaza yuko atari umwanya mwiza yuko jewe noheza mvuga ngo ndavye ivyo abantu biyumviriye ngo nanje nibaza ko ari iki. Jewe ico mbaye ndakigezaho, ari uwundi ashoboye kukibandanyako ashobora kukibandanyako. Hariho uwundi mugwi w'ibibazo wabajijwe, uraba umugwi wa Rede Tabara, vyabajijwe n'abavukanyi babiri abanyekongo. Umwe yabajije avuga yuko igisirikare c'u Burundi kitariko kiragwanya uwo mugwi, ahubwo bashobora kuba bakorana. Nukuri je mu minsi yaheze narabonye umuvugizi w'uwo mugwi atunganya ikiganiro, nibaza yuko vyoba vyiza nk'ivyo bibazo bibajijwe uwo mugwi. Twebwe turi mu baharanira agateka kazina muntu, twifuza yuko ata muntu n'umwe agateka kiwe kohonyangwa. Rero uwo mugwi ntituri muri wo, ntitwomenya ingene uwo mugwi ukora n'ingene ukorana n'abandi n'abariya. Nta kintu noshobora kuvuga, ariko umunsi yo kumva nk'abo bavugizi batunganije ikiganiro, vyoba vyiza yuko ashobora kukibabaza bakiregura. Ikintu gusa novuga nuko intambara irafise amategeko agenga intambara. Umuntu wese ejo hirya y'ejo azokwiyumvira gufata inzira y'umuheto, ni ukubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga intambara. Hari amabaruwa twabonye aca irya nino, biragoye gutahura, biragoye kumenya bimeze gute, ariko ni vyiza yuko hoba amatohoza, hanyuma igihe hariho umuntu yagirizwa iki akagihanirwa. Hari umuvukanyi yitwa XP, vyantangaje gose yaje
yunganira Muhiza naho ngira atariho yarakiri, aravuga u Rwanda, twebwe ntituvugira u Rwanda turiko tuvuga ku Burundi n'ico gihugu cacu, akaba afise ingorane n'u Rwanda. U Rwanda n'igihugu gifise abakivugira, yoshobora kurungikira ibibazo igihugu c'u Rwanda kizomwishura. N'ahandi ivyo gufatanganya, yagize amarakursi menshi, aravuga ba Sinduhije, aravuga ngo imigambi, ngo avuga ibintu vy'uko ikintu cantangaje nuko hose agira generalisation. Aravuga ngo abanyamurenge ntibigeze bagiranira ngo ikibazo n'abatutsi b'i Burundi, ngo erede tabarigwiyemwo ngo abatutsi. Ayo matohoza ukaba umuntu akibaza mbega ayo matohoza y'abagize umugwi ugwana uba warashize ahabona liste y'abari muri wo ku buryo amenya ngo ugizwe n'aba, aramenya n'imyidondoro n'amoko yabo. Vyo ntangaza yuko uno munsi hoba hariho umugwi w'abarundi wovuga ngo urimwo ubwoko bumwe. Hanyuma ariko aravuga akavuga ngo avugira abanyamurenge, ngo iyo ntwaro y'u Burundi ngo niyo ibatabara. Je rero nkibaza uwo muntu avuga ko avuye i Burundi, abanyamurenge mu Buvira babahaye iminsi 10 yo kuhava, abanyamurenge baribwa inyama ku murango, yoba ariko avugira nka barya bari bagiye guhamba umuntu wabo bakirukanwa, canke bari kwavugira nk'ujya musirikare yashinzwe amabanga akirukanwa azira uwari. Nibaza ko uwo muntu akaba ari mu vya Kongo nabigumemwo, hanyuma mugabo areke kuvugira abanyamurenge, kubera turaza abandi benshi bariko barahamwa, bariko barahunga, bariko bahabwa iminsi 10. Wewe uruhanda azoba arimwo arashobora kuruvugira, muga urusigo rubuga rwiza rwo kuza gusigura amahano abo bantu duhora tubona bakorerwa hariya. Muga twebwe ntituri muri vya politike ya Kongo, twebwe turiko tugerageza guharanira yuko agateka kazina muntu ko kubahirizwa mu Burundi kakubahirizwa no mu karere. So nico kibazo, nico kintu ngomba kumera nk'uwishura. Hanyuma hari umuntu yavuze ku kintu ca destruction sociale gikorwa n'amafigure akomeye, ni abantu Bonfils Niyongere yakivuze. Ego ni ikintu gihambaye, kuko iyo umuntu yumvise ngo ibintu vyavuzwe ngo na professeur naka, ucumengo ni ibintu vy'ukuri. Narabonye nk'umuntu yitwa ngo ni umuprofesseur ariko avuga ngo ururimi rw'ikirundi ngo n'ururimi rw'igihutu. Ibintu bimaramaje ku muntu azi yuko Uburundi bw'abarundi bumaze imyaka ibihumbi. Rero Nelson Mandela yaraje mu Burundi mu myaka y'ibihumbi 2000 igihe agendereye prison ya Mpimba, hanyuma ashitse muri Afrique du Sud baramaza ati mu Burundi wahabonye gute? Ati ingorane nta barundi nahabonye abahutu ndabona n'abatutsi. Hari igihe ca G10 na G7 abantu bakagenda bavuga ati twebwe tuje guharanira inyungu zabo, tuje guharanira inyungu zabo. Ikintu gihambaye iyi conflit ya 2015 yazanye nuko ryabaye irya mbere muri kahise ku Burundi aho amoko yose yafatanye mu nda aharanira ukwishira no kwizana, aharanira intwaro ishingiye ku mategeko. Rero ubu iyi system iriho iri kwigerageza gusambura uwo mushinge wari washoboye kuboneka, aho abarundi bafatana mu nda mu budasa bwabo, bakagerageza kuraba yuko bosenyura intwaro iri kwirabahahaza. Uno munsi CNDD ni nk'uko ibwira abarundi cane cane bo mu bwoko bw'abahutu ati ntimwumviriza ababahenda, inzara ndabatera ko nduwanyu ndumuhutu mwene wanyu ari intwaro y'abahutu, inzara tuzobatera ntizobababaza, nta ngorane ni mubandanye mumerewe neza, intwaro ni yanyu naho yobagirira nabi nta ngorane. Ariko ibintu siko nibaza ko bigenda. Inda iryitaguha iraboroga ntiwumva.
bijya n'ibintu vy'uruhendo vy'umwanya mutonya rero abantu barabe ntibaje muri izo nyigisho mbi usanga ziva ku mpande ziva ku mpande ziriya ugasanga ziza zizanywe n'abantu bitwa yuko bategerezwa gutanga umuco haya ntagire umuntu azohendwa n'impamyabushobozi bavuga ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme kijya gihugu c'u Burundi nta bwoko bumwe bucisangije kandi n'uwo kwiyumvira kubaka igihugu c'u Burundi ashingiye ku bwoko azoba ariko arihenda kubera dusangiye ugupfa no gukira abo bantu rero ni ukuja baraboneka abantu bakabavuga bakamenyekana hanyuma n'ivyo binyoma vyabo bigahagarara hariho abantu bavumbutse vuba basanga hari umuntu yaratonye mu nzego za leta akazi ka leta yagenda agasaba iyo leta hanyuma ugasanga ubu siyakiri agaca aza ayituka ku muvuduko muremure ku ntumbero iyi canke iriya ukibaza uti mbega avutse uno munsi vyirya ntwaro yakora kirya gihe atakura ururimi ku munwa ikimuha amavantaje bije gute singomvye kuvuga yuko umuntu adashobora gufata conscience y'ibintu akavuga ati ico gihe nabona umengo birahinduka bizohinduka ariko aza afise inguvu nyinshi yerekana ko abo bantu bose bagomye bagwanya iyo ntwaro guhera kera berekana ivyo atari no kuyigwanya ahubwo ari kuyikebura n'abayikebura guhera kera akavuga ati barya ntibaribo nyumviriza jewe rero turafise ingorane zihambaye mu Burundi umuntu hari abantu benshi bavuga bati ibintu bidahindutse ari jewe ndi imbere biragomba bigume uko biri canke bipfe wa muntu ati umuntu wikoreye tugabure wanse bimeneke ni ukuvuga hari abantu badakora umengo bakunda igihugu ahubwo ariko hariya mwavuga ati reka uko bigenda kose ari jewe nshikiriki abo rero nta ntumbero nico gituma turamwishura ikibazo ca Ndorera avuga ati mbega none ibintu muriko muratubwira vyo kugira amakenga ntibizoca intege abantu ni ukuri aha guhuruduka